Kim Frans rivuye muri Kimangu Francis ikaba ryo zina giwanje nahawe n'abavyeyi. Intumbero nyamukuru kwari ukugira nshobore gufasha ugwaruka mu bafisa ingabirano zo kuririmba. Ndi benshi bahaciye novuga ko ta artiste presque bose baraciye ngaha arabaronse promotion canke abo twakoranye ama projet maremare mu migambi yanzanye. Harimo gusubira kunagura Kim Frans Record kubera tufise n'igisata ca video kigira gitangure. Hello nshuti na mu bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaye ikaze mu kiganiro PPF SHOW. Ikiganiro twama tubazanira abantu batandukanye baba barafise ico bamaze gukora hama bakatubwira kahise kabo kubu eka mbere nakazoza. Nkuko bibona no munsi turi kumwe n'umuntu yitwa Kimangu Francis. Benshi bazi Kim Frans Record, abandi bakamenya Kim Frans Studio. Nibaza ko baca bumvamwo Kim Frans ni Kimangu Francis nyeneyo dusanze turi kumwe ngaha ntiyahora mu Burundi ariko reka tumuikaze kwanza tumuramutse. Ndabaramukije Spox nkaramusa n'abanywanyi ba BTV. Ni sawa meze neza. Turaho. Karibu kandi wanyi Burundi. Murakoze cyane. Mbe hajya waje ryari ko twagiye tubona duhurira ahantu atiba. Ndamaze nk'ingi imwe. Indwi imwe. Yego. Ntivyari vyoroshe confinement mwebwe yaraheze yari iwanyu. Bo mu Hollande nta yigeze haba gusa baragabanya ama movement y'abantu mugabo nta yigeze haba. Yes ni Kim Frans asanzwe aba hariya muri Hollande nkuko mu vyumviye uno musi turaza kumenya Kim Frans ninde umwe twamenye tukamenya cyane Kimangu donc tukamenya Kim Frans Records nakajyo keza ko kino neganiro rero PPF SHOW Kim Frans turashaka kumenya ninde Kim Frans majambo make yavukiye he yakuriye he yize he hama kugera aho tumenya Kim Frans nka muri entertainment. Kim Frans rivuye muri Kimangu Francis ikaba ryo zina giwanje nahawe n'abavyeyi. Bo aho navukiye ni Bujumbura nyene. Yego. Hanyuma aho nize naho nize ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Yego. Uva mu muryango w'abana bangaho ugira kangahe hama aho wize niba atari bangani he yaba primaire gushika aho heze. Mu muryango w'abana bane ngira wa kabiri. Yego. Hama wize amashuri mato hega Kim Frans. Nahize natangure kuri Atene primaire cyane ga mu Nyakabiga. Yego. Hama wabandanyirije wavuze ko hariho nibindi bihugu washoboye kwigamwo. Yego narize muri Cameroon narize muri Kenya. Narabandanije na muri Hollande ho narindi. Aho se wagiye wiga ibintu biki mbega ubu usanzwe ukora ibiki? Mbona nabandanije niga ibintu bya sound engineer. Yego. Kim Frans rero yakuza ameze gute akiri muto ni yahengabirano yabafise Kim Frans. Bo mungabirano namye mfise harimo ibintu bya entertainment. Yego kuko cyambere nakuze ndi mu bavuzi b'ingoma. Hanyuma hari n'indi activity y'ibintu by'imiziki kenshi wasanga ndimo. Yego. Tuvuge ko woba warigeze kuririmba canke wakunda guproducer entertainment wakunda ibiki? Bose nigeze kuririmba ariko narabikunda. Gusa kenshi wasanga ndiko ndafasha canke ari ibintu vya muziki ndavyegereye cyane. Yego. Hama uco vyinjiramo gute turashaka kutubwire neza na neza gute winjiye hama tukamenya Kim Frans Record. Uko navyinjiyemo gengeze muri Hollande. Ndibuka yuko muri 2003 gutyo nabona imiziki y'u Burundi itangiye kutera imbere bageze kuri zi studio digital. Changira icyumvira anje ko nanisanze nkunda umuziki nyavuga nti je bagize naje nterereye. Yego. Uco bigenza gute rero? Ndaza mu Burundi ndashinga studio. Yego. Bashaka kutubwira gato ikubijanye na Kim Frans Record intumbero nyamukuru kwa rukugira ubigenze gute hama wabishoboye gute mbeho tubwira amateka ya Kim Frans Record. Intumbero nyamukuru kwa rukugira nshobore gufasha ugwaruka mu bafisa ingabirano zo kuririmba. Bakuntu twabigenjeje narafatanije n'abandi bagenzi basanzwe babirimo turashobora gushinga studio hari mu 2007. Yego.
narashoboye gufasha abatari bake mu baririmbyi ngaho i Burundi hariho benshi twakoranye hari abaronse ama promotion n'abandi twakora nkuko ndamufasha wabo nibo dushaka ko tumenya na cyane tumve indirimbo zoba zarakunzwe cyane zahinyanyuriwe muri Kim France ifo ko babimenye nabo barimvi babamenya kuko Kim France ni zina ryazungurutse cyane kubijanye n'indirimbo zoba zarakunzwe ni nyinshi simbona ko nozibuka zose mugabo nko mbarimvi twakoranye cyane ihara bakonangwe niba ari minwe yanje twarakoranye kandi birashimwe hari n'abandi benshi bahaciye novuga ko ta artiste presque bose baracenga arabaronse promotion cyangwa abo twakoranye ama projet maremare bariho benshi hariho indirimbo zagiye zirakundwa zico gihe zabayoya zaba Big Fizo zabandi zakorewe ngaha urashaka kwibutsa imwe canke zibiri nkayoya hariyo ibiti gisuma bendi ni ndazibagiye nazoshora kwibuka ni kera cyane ego Kim France rero hariho imyaka yigeze kuvugwa cyane hariho n'iyindi myaka yamaye nk'isinziriye byagenze gute vyava kuki aba producteur mbega bagenda bahinduka kubw'imvu izaye imvo nyene niyo nyene uvuze aba producteur bagenda bahindagurika kuko iyo stabilité comme producteur idahari utusanga studio imeze nk'isubira inyuma gato mbo icabitera naco sino ronka imvu yariyo haro bamwe wasanga bafasa ingendo bakaja kuba handi hanze haro nabandi wasanga nyene bashimye kunguruza bagenda handi byarashize ivyo hari n'igihe habaye ingorane z'amatara ibujumbura ugasanga ino mu kibenga hari ingorane z'amatara cyane bagaca bashima kugenda handi babona yuko boronka ukuntu bakora ego Kim France rero novuga ati abaririmbyi ariko nabo nyene harabo twabonye mwakoranye officiellement abaciye mu minwe yawe abamenyekanye kubera Kim France hariho iyo nyene konangwe style ariko kandi hariho nabitwa bawawa kumbure nabandi twage tubona baja mu management yanyu nka Shan Queen nibindi turashaka kumenya rero uko vyagiye biragenda canka aho vyahereye abo bose uvuze urese Shan Queen abo bandi uvuze abenshi bamenyekanye baciye mu minwe yiwanje bisigura yuko twakoze ibikorwa bishimye ku buryo umuntu abamenya tuba twakoze kuntu rero twakoranye neza bose twarakoranye barashima aho twabagejeje hari n'ivyo tutashoboye kubashikirako mugabo twarakoze bikwiye bishimye kandi urumva nk'abakonangwe naho bari bagiye ntibari bavuye kuri studio bari bagiye kwiyungunganya ukubagaruke gushasha ubu turiteze ko bashobora kuzogaruka tuvyumva turumva yuko bazogaruka vuba muri kino gihe ariko novuga ati ikintu kumbure abaririmbyi bari under management ya Kim France Record muri kano kanya naba muri no mwanya ntabo mugabo turafise abo dukorana ama promotion management yari isa n'ihagaze mugabo tugira sura kandi tuyivyure hazoba nitwagira amasezerano meza hazoba harimo konangwe harimo n'uwundi mushasha yitwa Piero abantu benshi bazamumenya abo nibo tumaze kuvugana nabo hari nabandi bavyifuza mugabo tutaraganira yego Kim France rero ubu unyitwa gusanze nga mu Burundi uzanye n'uduki twizere ko hariho bishasha muri kino gihe tugiye kumva Kim France kandi ivugwa cyane neza cyane kirimo mu migambi yanzanye harimo gusubira kunagura Kim France Record kubera tufise n'igisata ca video kigira gitangure yarazi ko imyaka yose twari dukoze nta gisata ca video twari dufise urumva nko ngaho ko abantu bagiye kubona ibikorwa byinshi umuproducteur n'umudirector bo bari bande ni batari bande producteur warasanzwe ari ngaha yitwa Geoffrey ubu tugomba turondere n'undi wa kabiri kugira bakashobore guhanahana kugira ibikorwa bigende neza hanyuma wa video nawe kuba tarasinya amasezerano ndashimye kumuvuga izina mugabo ari muri entertainment kandi arazwi cyane yego hazoba hari ama promotion kumbure kugirana cyane abantu babanze babihurumbire canke bimeze gute hari ama promotion muzobimenyesha bigenze gute kubimenyesha turibaza ko abamenyesha bakuru bazobimenya turafise umugambi uko tubakoranya kugira tubamenyesha ibikorwa bigira bitangure
hanyuma kubijyana na promotion ntizibura kuko urumva umugambi wacu ari wo gufasha bijyana na promotion nyine. Ego Kimangu Francis mu byo waciyemwo igiye cyose wari uri muri entertainment haro igishura kuba carakubabaje n'ikintu cyo bacara kuryohe nigiki nkawe kubwa uvuga ati iki ndacishimira carangyoye vraiment mu myaka yose nakoreye muri entertainment. Ico nishimira cyane cyane no kubona nkabo twakoranye cyabanciye mu minwe abenshi barashoboye gutera imbere. Ico ni cyambere nishimira kuko yari objectif yiwanje. Icyo bacarambabaje nacyo si kinini gose gusa ni izo ngorane zose zirahaca ugasanga habaye ingorane z'abaproducteur cyangwa iki naho ibindi byose murarisa. Ego kumbure reka dutandukire no ku kindi gice citwa kubu aho tuca tumenya rero ko influence muri kino gihe abayeho gute mbega hari akora iki mbega Kimangu Francis arubatse bimeze gute. Yego ndubase ufise umugore n'abana bangahe mbe bimeze gute. 3. Musanzwe mukora iki aho muba. Nkora mu bijanye na sound control yajanye na iPhone. Ego hama umuziki wowo donc studio uri mu mahanga ubifadikanya gute nino canke hanze. Kubijanye na studio iyo uri ngaha iyo uri mu mahanga ukwirikirana gute studio ngaha mu Burundi. Biranyorohera kubera ubuhinga bwa none mba ndi connect umwanya wose turavugana yabaye kagorane kabaye ca tugikemura ubwo nyine. Murakwirikirana kumbure ibiba bigezweho umuziki abaririmbyi bashasha n'ivyahe biguhimbara ubona kwanza umuziki ugeze ku rwego rwahe paraporo y'uwewe wahora uwuziko. Umuziki benshi barabizi yuko umuziki uteye imbere. Sinavuga yuko tugenda dusubira inyuma tugenda dutera imbere. Naho tutarashika ku ntambwe twifuza ari abanyamuziki cyangwa abashigikira umuziki mugabo urugendo ndabona ruko rugenda neza. Yego nigiki ubona kibuze kugira kumbure umuziki wongerereze canke kujya wamyuterera nikiki ugiye guterera kugira umuziki ugende ku yindi ntambwe. Intererano ni zijya nyene urumva icyo dushobora gukora no kugerageza dushikana umuziki ku rwego rw'abandi aho bageze. Iyo intererano nyamukuru umuntu yoterera hanyuma ibindi navyo bisigaye turibaza yuko tukanifuza yuko amashira hamwe akorera mu Burundi yoterera nawe nyene mu muziki kugira ibintu bitera imbere kuko muziki ukeneye amafaranga menshi. Ego dutandukire no ku gice ca gatatu ca kazoza kumbure imigambi yawe ya hafi rero yitari banga yaba ya Kim France ubwiwe canke ya Kim France Records ni ya. Aho tuca tuvuga ku ya Kim France Record kuko yanje yo ndayifise myinshi mugabo urumva nkuko wabivuze ni privé ni banga. Ariko ya studio ndifuza yuko iboneka kandi ku baririmbyi babitahura. Bisabwiki kugira winjire muri iyo label bimeze gute tubwire. Icyo bisaba nibaza yuko bizosaba kuba ufise ingabirano cyambere. Ikindi naco ku bantu ubona yuko bamaze gufatisha. Hariho kumbure abo mumaze gutoranya canke ico gikorwa ntikiratangura hari abo musanganywe. Hari abo dusanganywe ariko amasezerano atarasinywa sinshimba kubavuga. Kuko abantu bataraganira neza bashikane si byiza kubishira ku mugaragaro. Kenshi ariko abantu babonye Kim France barabona umwana yiswe wawa bimeze gute ubucuti bwanyu canke imigenderanire yanyu muri kino gihe. Turaganira turavugana. Hajya vyashitse gute kugira mutandukane na wawe. Ni hamwe umuvyeyi areze neza umwana akura gasohoka. Wawa yaravuze ati ngomba ngerageze ndumva ko nakuze. Naco namutekera impanuro nti ubyigenzemo buhoro ugende neza ushobore gutera imbere ariko byanse ni muhiro ashobora. Ego kumbure Kim France sinzi ko hari akajambo canke hari kibazo cyo twoba tutakubajije wari witeze ko twubaza canke kumbure hariho akantu uvuga ati sino heza kino kiganiro ntashikirije kubera ko baradukurikirana. Nta kibazo mbona muba mutambagije. Yego ibibazo nyamukuru mwabibagije. Ikindi nibaza ni nko
gukangurira gusaba aririmbye bakundane kuko ndabona rero baririmbye batandukanye usanga bafitaniye utuntu nasaba yuko utuntu batureka bagashira hamwe kugira umuziki utere imbere nico cyimvira nifise mbega influence akunda gufungurika ibyo fungura si byinshi ntubona kabiri kanje gutya ufungura iki indya ukunda ibyo nkunda ndakunda akanyama n'utuboga influence akunda ijya hebara ibara kenshi nkunda igera nkunda ibara gera n'iry'ubururu influence ikindi kintu akunda apari umuziki n'igiki ndakunda gira sport yego influence ashavuzwa niki niga kishavura iyo bishitse ugashavura uba washavujwe niki iba bivana n'icabiteye nigiki giheze ishavu ryawe iyo washavuye canke iyo ushavuye umera gute iyo shavuye ntivyoroshe kubibona ariko kugira birangire ndiha umwanya nkicara ahantu ndi jenyene ca birangira ubwo ico bakunda kukwihenda ko nigiki influence kunyihenda ko sinzi bivana n'uwo yabaye nyihenze kuvyo wabona ntavyo nomenye ego reka tugushimire kuri kano kanya waduhaye kumbure n'ikindi gihe mukiye ukiringa mu Burundi tuzosubira tugutera kamo hari bishasha nawe uzodutera kamo murakoze cyane ego nshuti na mu bakunzi ba BTV mwariko muradukurikirana mu kiganiro PPF Show mwumvise bitari bike kuri Kim France cari kiganiro PPF Show mwumvise ko hariho bishasha ariko arategurana cyane kuri studio Kim France Record nizere ko bimwe muzoza murabikurikirana no mu bindi biganiro nihagira kumbure bishasha bihaba hama tubashimire ababanye natwe tubashimire rero tubayisango ry'ubukurikira aho kumbure tubazaniye uwundi mutumire azira tubwire kahise kiwe kubona kazoza kwadukurikirana ku biciye kuri YouTube murashaka gusiga amakomantere yanyu mukatubwira ari kibazo mubaza ari abandi mwifuza ko tuzobatumira murahawe ikaze na ubutaha ciao